Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibyagiye biba mu myaka iheze, aho benshi mu Barundi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi kubera ukuntu ariko arigenza muri no minsi. Muramaze iminsi mwumva imyidogo iri mu gisoda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kurungika abana b'u Burundi gupfira mu ntambara muri Kongo, wakaronka amafaranga atari make, aho umusoda umwe wese agiye amuronkaho ibihumbi 5 by'amadolari. Urumva ko ari amafaranga menshi cane, ariko igitangaje kandi kibabaje nuko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye atacyo ikora igihe hari umusoda waguye ku rugamba kugira ngo igarukire abo asize, kandi ikaba itanasigurira abasoda b'u Burundi icyo bariko baramara muri Kongo, mu gihe biboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwe karongoye inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi nyine ko kibonera amafaranga y'umurengera mu maraso y'abana b'abarundi. Hari amakuru menshi ateye ubwoba adahumuriza ariko aravugwa muri no minsi akuvaho Perezida Evariste Ndayishimiye asinyiye amasezerano yo kurungika abasoda b'u Burundi mu gihugu ca Kongo kurwana na M23, aho nyine abasoda bariko baridogera Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu bariko barapfira mu ntambara yo muri Kongo, kandi n'abafashwe mpiri na M23 leta ntigire ico ikora kugira ngo ibagaruze. Hari amakuru menshi atandukanye turi buze kubashikiriza arabana n'ibyo biriko biravugwa n'abo basoda babona ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye abasoda akaba aribo babukuraho, kuko naho yabahenze ngo yabongeye agashahara, ariko ngo nta mafaranga aruta ubuzima, nta mafaranga bakemera kubona kugira ngo batange amaraso yabo. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye bamuha ubutumwa bakamubwira ko yihenze niba yarabongereye umushahara kugira ngo ajye abohereza gupfira muri Kongo, ko batazigera bamwihanganira na gatoya, ahubwo ko nabo nyine bazajya ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi bwiwe, mu gihe mu minsi iheze byabonekaga ko abasoda bato bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko kuvaho atanguriye kubarungika muri Kongo nyine ibintu byarahindutse cyane, kuko abasoda nka bose batanguye kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye adakunda abasoda, kandi batangura kubona ko ataco ashobora kuzabamarira niba yemera gufata amafaranga kugira ngo arungike abasoda muri Kongo bajye gupfirayo n'abafashwe mpiri na M23, ntakore igishoboka cyose ngo abagaruze. Ibi byose nyine byeretse abasoda ko atarukundo abakunda, ariyo mpamvu nabo bahise bajya ku ruhande rw'abashaka kumurwanya, ibishobora gutera Perezida Evariste Ndayishimiye ikibazo gikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru, turaza no kubabwira ku kiganiro twagiranye n'intwazangabo ifise ipeti rya generali ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yatuyagiye ibintu bitandukanye kandi bitangaje byagiye biba mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu ntango guhera mu mwaka wa 2005 gushika ubu ngubu. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko bishyizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Twaheruka kubemerera kubaha zimwe mu nkuru twayagiwe na ya ntwazangabo ifise ipeti rya generale, hariyo twasanze yijanye niyo twaheruka kubaha mu gice ca mbere. Generali yagize ati kutabona ibintu kumwe hagati y'umukuru w'igihugu Nkurunziza n'umukuru w'umugambwe Hussein Rajabu byaratumye haba abaduca mu ruryahumye binjira mu butegetsi bagenzwa n'ubwo no konona canke yo kwihora, kuko intsinzi ya CNDD ya 2005 ntiyanejereje na gatoya akarwi gato k'abahutu n'abatutsi bari barishize hamwe mu gukingira amabanga yabo y'ibyabaye mu mwaka w'1993 kugira ntibize bimenyekane.
Gustave ariwe Petero Buyoya yari mu ncabwenge igihugu c'u Burundi cagize, yari umuhinyanyuzi mwiza cane w'imikenyuro ya politike muri systeme, twaramwemera ko ashoboye. Ariko ikibabaje nuko iyo ngabire y'ubwenge Imana yari yaramuhaye yayikoresha mu gukingira inyungu ziwe n'izabo basangiye imbono imwe. Hari benshi bihenda kuri Petero Buyoya ko yoba yari umunyamacakubiri y'ubwoko, y'intara canke y'amadini. Reka ntaho bihuriye na gatoya. Burya iyo hari ico agukeneyeho ntiyaraba ubwoko bwawe, intara canke ukwemera kwawe, mwarakorana neza cane. Ibyo by'amacakubiri afatiye kuri ibi canke biriya ni urwenge yakoresha cane mu kuzibira ko abantu baja hamwe. Uwo ni umukenyuro w'incabwenge nyinshi kw'isi ziba zishaka kugumana ijambo mu bantu igihe kirekire. Si Petero Buyoya yacanishijemwo umukuru w'igihugu na Romeo nk'uko bamwe babyibajije, eka namba. Ukudahuriza hamwe ku bintu bikomeye hagati y'abo bubahwa babiri byatanguye kwibonekeza inyuma y'ikoraniro ry'Igitega mu mwaka wa 2004, aho hatorwa Mutama Hussein nk'umukuru w'umugambwe wahora uri umuhari asubiriye Nkurunziza, nawe Nkurunziza atorwa nk'umukandida wa mushasha wa CNDD-FDD. Nkurunziza yashaka kuzotwara byose igihugu n'umugambwe, systeme irabyanga. Iby'iyi ntambara tuzobigarukako uko nyine byagenze. Aha rero Gustave n'akarwi bakorana baciye baronka aho bamenera, bakamisha ico cuka kibi nyine cyari kiri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, nk'uko nyine mwabibonye mu myaka yakurikiyeho. Hari benshi batazi ko Buyoya ku izina ry'ako karwi yabanje kwegera Romeo amusanze ku rugo iwe, amusaba ko ibyo gushira ahabona ibyabaye mu makuba Burundi bwaciyemwo muri CNDD babyihoza nk'uko n'abandi babyihojeje mu masezerano ya Kigobe Kajaga. Romeo aguma ahagaze hahandi ko ari ngombwa abarundi bamenye ukuri ku byabaye, hanyuma basubire hamwe. Nico guca kwa Nkurunziza, naho nyine ajya kurondera uko yabigenza. Ako karwi keretse Nkurunziza ko atokwishinga Rajabu wewe yera atabutungane bumurondera, yamara we Nkurunziza afise urubanza yagirizwamwo gutera mine mu gisagara ca Bujumbura, ko asangiye ingorane n'abagirizwa gutembagaza ubutegetsi no kugandagura inzego zatowe mu mwaka w'1993, hamwe n'abagirizwa gutegura no gushira mu ngiro ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1993 ryakurikiye itembagazwa ry'ubutegetsi nko kwihora. Uwo mutego w'ako karwi warafashe Nkurunziza, yibwira ko agira yikingire iyo dosiye yiwe ntize ije ahabona. Twisanze umugambwe CNDD wigabuyemwo imirwi ibiri. Uruhande rumwe ruguma rwemeza ko byanka bikunda kahise kose kazoja ahabona, gutyo ubutungane bukore ibyo amategeko avuga. Niyo CNDD yubahirize amategeko, ni ukuvuga amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro. Abandi babona ko atakwirirwa baragwana n'akahise, ahubwo bakeneye gukamisha ako kajagari mu kwegeranya amatungo. Integuro yo kugarukana ako karwi ku butegetsi. General yarabandanije ati, mwebwe nk'abanyamakuru murakunda inkuru za karabaye, ibara riraguye, ibomborobombora n'ibindi nk'ibyo, kuko niho mwinjiriza amahera mukamenyekana cane. Natwe abanyepolitike canke abayegereye ntidukunda uwuvuga amabanga yacu ceretse tuyamwihereye. Niho usanga abanyepolitike n'abanyamakuru twama dusekana dusa n'abansi. Inyuma y'uko kwigabura kwa CNDD kakarwi kaciye kabona ko byoroshe kugaruka ku butegetsi, kibwira ko ibyabagumya banga biheze. Mugabo systeme irafise incabwenge zidasanzwe Imana yaduhaye, ziri mu migambwe itandukanye n'ubwoko butandukanye, abo dukunda kwita abagabo, abashingantahe n'abakenyezi b'abarundi b'incabwenge barota igihugu gisubirana ijunja n'ijambo. Ubwako karwi Nkurunziza atarajabu yari inkware ivunitse. Twararonse inkuru ziva mu begereye ako karwi twakoranye kuva tukiri ku rugamba, zituburira ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi wariko urategurwa kandi biteguwe neza. Ako karwi ke n'umugambi kashaka kubanza gufata uburongozi bw'igisirikare ku rwenge rukoreshwa mu bikorwa nk'ibyo kenshi, aho nyine urwego rwa gisirikare rukunda gukoreshwa mu bikorwa byo gutembagaza ubutegetsi ku isi hose.
ako karwi karondeye uwo kwiyegereza cane rwose Nkurunziza akemera akamubera ingaruzwamuheto yiwe, gutyo niyamara kumwizera akazoca amugira umushikiranganji wo kwivuna abansi, nawe akaza arereka Nkurunziza abo yoshinga amabanga mu burongozi bw'amakambi bitwa ko ari abazigirwa ariko ari abahemu. Wari yatowe n'ako karwi kugira azogirwe umushikiranganji wo kwivuna abansi yari General de Brigade Karazura Atanazi. Systeme yacu imaze kubimenya twararungitse intumwa zitari nke zisaba Karazura kuva inyuma y'uwo mugambi mubisha, we akishura ko ataco abiziko. Bamwe muri twebwe barashavuye rwose kubona hari abarundi bakirota gusubiza igihugu mu ikumbi biyobagije ingorane twagaciyemo. Tubonye ko ka karwi kakenyeye twarateguye umukenyuro w'itabarizo uzokoreshwa amazi arenze inkombe. Uwo murwi wa nyuma twatumye wararuye Karazura ko atabivuyemwo ashobora guhura n'ingorane zikomeye. Amaze kubona ko bitoroshe twarumvise ko yabajije Buyoya ko bobihagarika kuko byamaze kumenyekana. Uri wa wundi aramuremesha ko ari iterabwoba gusa. Igikuru ari uko bamaze kwizerwa n'umukuru w'igihugu umugambi uzaba nyine ubandanya kandi ko ibyo bashaka byose bazabigeraho. Iby'ibiganiro byanze twahavuye tuzana ya ngingo y'itabarizo, twaricaye turaraba uko byokorwa n'uwo bikora, niho hagira uwutanga iciyumviro ati uwatanze iciyumviro yagize ati wakoze igikorwa ca mbere kwa Karabasi bisabwa ko tumugerageza ko atakoreshejwe agatima k'ubwoko nk'umututsi atoba yakoze nk'uwikiza umuhutu. Tumuhe uwo basangiye ubwoko nawe turabe ko abikora nk'uwukunda igihugu yanka ko kigwa mu isanganya. Ariko twagize amakenga ko dushobora kumushinga ico gikorwa ntahagikore, tuca dutegerekanya iyindi mikenyuro, atabikoze hace haba abandi babikora nawe tumuhaniremwo. Ariko twasanze ari umukundagihugu atakarangamutima ko kwanga igihugu afise cyangwa se atakarangamutima k'amoko afise. Nkurunziza byaramunaniye kwihangana kubona yakwa abantu babiri yita abakunzi biwe, Karabasi na Karazura. Bikozwe n'umuntu umwe yaratanze itegeko ryo guhagarika uwo mukuru w'ikambi na bamwe bamufashije biciye ku cariho c'umushikizamanza mukuru wa Repubulika yitwa Prosper Gashusho bajanwa mu mpimba. Gashusho yari atawe mu mutego na Nkurunziza kuko Bagorikunda Valentine nk'umushikirizamanza mukuru yari yanse kwakira iyo dosiye nk'uwuzi bimwe mu biri mu ntambara twarimo. Nk'uko twabibabwiye, systeme irinze ipfundika ingingo ku neza y'igihugu ntawitambika. Chef d'Etat Major ubwiwe yaratelefonye Gashusho aramusaba ko iby'iyo dosiye y'abasirikare yabiheba, umukuru w'ikambi na bagenzi be nyine yabarekura. Iyo byihoza akareka kwishyira mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Gashusho aramubwiza n'ubusa ko we yashaka kwishimirwa n'umukuru w'igihugu. Hari amakuru twaronse avuga ko Gashusho nawe yari mu bakoreshwa n'aka karwi mw'ibanga, akaba arico gituma yemeye gupfunga bahagaritse umugambi wako babyitiriye itegeko ry'umukuru w'igihugu. Chef d'Etat Major yahavuye ahaguruka aja gukurikirana iby'abahungu biwe. Abasirikare Bagorikunda abyumvise yaciye aburira Gashusho ko ibintu byakomeye akwiye kuva mu gihugu ntagwe mu byo atazi. Deo Bigirimana azwi nka Rutwe yari ajejwe ibohero rya Mpimba, nawe yarashatse gutebya ibikorwa byo kubasubiza mu mwidegembyo, ariko Chef d'Etat Major aramubwira ingaruka zabyo mu nyuma biroroha. Ico gihe hariho haba kunyinyurana gufatiye ku ngufu hagati y'impande zibiri. Twategerezwa gukora ibikenewe byose mu gukingira abemeye gushigikira uruhande rw'abagabo. Umukuru w'ikambi n'abandi barasubijwe ku mirimo yabo. Byakozwe mu gacerere kugira ntibice ivutu abarundi. Burya iyo ufise indoto yo kubaka iruhande yawe haba hari abarota babomora kandi bakabishiramwo ingufu n'umwete mwinshi. Nawe udahagurutse ngo ubateshe kandi ushiremo ingufu nyinshi, wikangura ibara ryaguye. Abishe igihugu bagihereye mu mizi, ubutungane bwuzuyemwo abayoboke b'utwo turwi tw'abatembyagihugu. Guhanagura bisaba ingufu nyinshi cane mugabo kandi bigakorwa mu bwitonzi bukomeye cane.
Uruyoka rw'ikibi rwaboshe Uburundi bwacu rwari rufise imitwe myinshi, ariko tuyageze tuyicagagura kuko tuyigeze kure. Vyanka vyakunda ububasha dutegerezwa kubukura mu minwe mibi bukaja mu minwe myiza. Ntaco tutazakora uko bukeye siko bwira tuzoteba dushike ku neza y'abanyagihugu bose, kuko no muri ino minsi mu butegetsi harimwo nyene abariko barakorera ku karwi kandi bashaka nyene ko igihugu gisubira mu manga cyahozemo, ariko natwe ntaco tutariko turakora kugira ngo duhindure ibintu. Ayo namwe mu makuru twakuye ku ntwazangabo ikomeye cane ifise ipeti rya generali yarwanye mu rugamba rwa FDD, itubwira nyene ukuntu ibintu byifashe ngaha mu gihugu c'u Burundi n'ingorane Uburundi bwaciyemo, akavuga nyene ko ari akarwi gato cane kari mu butegetsi n'ubu ngubu kakirimo gashaka nyene kugumya gapfukamye munda abanyagihugu. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ico ubusabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Amakuru ajanye n'abasoda bariko barapfira muri Kongo ndetse n'ico bariko barabivugaho turaza kuyabagarukako makuru yacu hanyuma. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.